Rero nizere yuko mumeze neza. Kuri micro nagarutse Elise Venant aho tugiye kurabira hamwe urukurikirane rw'ama video ibanga rya telefone. Uyu munsi tuja kuvuga kuri GCV Global Consensus BARI S314.199 au 314.169 ni kuvuga mu majambo makenya. Murabona yuko iyi ni groupe si sawa. Groupe ninjiyemwo abadimi bayo ni uyu ari kwiyi foto, ni uyu ari kwiyi foto. Esfan womenga ni uyu mugore, uyu mufam hamwe n'uyu Nicola. Aba bantu babiri murazi yuko aribo bari aratete y'uwo mushinga, ariko kandi ababigize nk'abantu bashaka gucreya ibintu bimeze uku. Raba hano ngo dear pioneers, please note that you have to active P2P before you can sell your P2 avoid getting scammed. Abanyene n'abaskama ariko bariko baravuga yuko utegerezwa kugurura iyi option P2P, ni kuvuga mu bijanye no guhanahana amahera umwe akaguha wallet nawe ukamuha wallet, hanyuma mukagirana mugabo utegerezwe kuba yuguriye iyi wallet. Rero babandanya bavuga yuko kugira ngo uactive, how to activate P2P, copy the link below to your mobile browser. Ni kuvuga ucufata izi link zishika kuri zine ukazikopiya muri navigateur yawe. Muri iki gihe bavuga ngo ubugiye kabiri select P2P, gatatu select P wallet, scroll down and press continue. Ni kuvuga ahanya bavuga ati ubandanye aho ngaha anya baza kuvuga ya majambo. Reba click the link below. Dear pioneers, you can now exchange your Pi coin at GCV price of $314,159 using the P2P option. If you sell your Pi without P2P option, your account will be banned. Rero bavuga yuko ngo iyo ugurishije Pi zawe utakoresheje P2P ngo account yawe ikiba banned, icayuga bigahagarikwa canke ikaba suspend. Ariko siko biri, nububeshi ahubwo nuburyo bariko barashaka kwibamwa abantu. Rero tuganire muri commentaire nimba aba basikama bariko baragerageza uburyo bwose kugira ngo bashobore kuba bo kwiba amapi yawe, bobo boyajana hehe? Ubwo nta cerekezo buba bafise kuri projet ya Pi, bakavuga ati ejo cyangwa uyu munsi zirakenewe. Reka turabe hano haruguru naho ngo Nicola yarungitse aka video aho ufyonda anya ukaactiva ukereka negeza imbere ukagenda kuri za link ukugurura. Ariko kandi ninde arabona option imeze uku ya Pi. Merci beaucoup. Nizere yuko rero umeze neza, nizere yuko ngaha anya buri kimwe cyose mugenda mugitahura. Ufise ikibazo abandanye abaza, ariko twibukanye yuko asigaye umunsi umwe wonyene kugira ngo umwanya twahawe ushobore kuba woba uheze, woba uri mushasha, woba uguye kwiyicano utari bwayibone. Ntukekeranye no gukora s'abonner, partage ku bandi kugira ngo tubandanye twubaka community. Ndavuga abanyarwanda n'abarundi kuko aribo twumvikana mu rurimi. Ntugire inzigo usangize ivyigwa aba bandi, kandi muri commentaire umbwire ico twokwiga ko ubutaha. Merci sana, à la prochaine occasion. Ariko kandi reka ndabereka akantu hano ndakwereke, ngende ndaberetse aka kantu. Murabona announcing P-Day 2025 opening network Firefest. Iki kintu mukitegejo. Merci sana. Aba bantu nabo nyene barahawe ikaze. Amasaha 22 niyo asigaye kugira ngo tuvuga ati grace period
bye bye. Ariko kandi si umunezero kuri twebwe twinjije abantu aba bose bakanka kugira ico bakoze, ahubwo ni umubabaro. Twakoze uko dushoboye kose, bamwe turabandikira ku WhatsApp, turabatelefona, abandi tubakora ama video ariko baravyanse. Merci sana, uhe ivyigwa buri umwe wese abikeneye n'iyi link ya YouTube. Hanyuma turindire ejo P-Fest, ni festival canke ni gucelebra, niko nobivuga yuko ari ni ya nyuma, ariko open network P-Fest. Merci sana, à la prochaine occasion.